Inyuma y'umwaka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu c'u Burundi, bamwe n'abandi bagize ico bashikiriza ku bijanye n'imigambi yiwe ingene ariko arayishira mu ngiro. Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe Parsem, ishirahamwe rikangurira abarundi guhinduka no guhindura ivyiyumviro, ashikiriza ko amajambo y'umukuru w'igihugu ahanini yo kurwanya ibiturire ko ari amajambo meza cane. Aha rero Faustin Ndikumana asaba umukuru w'igihugu ko yokwiyegereza iyindi migwi y'abantu harimwo n'imigwi y'abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kugira ngo bafashanye mu kurwanya ibiturire. Reka rero twumvirize Faustin Ndikumana, akaba rero yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ubwa mbere hoho twarashimye yuko kuva gifata ubutegetsi yakija ku butegetsi yarashize imbere ibintu bibiri tubona vy'ingirakamaro ku gihugu. Niyo ni intambwe nziza kubona ibijanye no kuzamura ubutunzi bw'igihugu, arivyo yashize imbere mu kusaba yuko umunwa wose ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Mu bisanzwe uko irance economique kuzamura ubutunzi bw'igihugu ku buryo bugaragara. Hanyuma ikindi nuko twabonye yuko yaciye ashira imbere kandi ibijanye no kurwanya igiturire, gutsimbataza intwari ibereye, igiturire no kudasesagura amatungo ya leta, no kurwanya akarenganyo aho kari kose. Ivyo ntawo bideha mu majambo ashikiriza, arabigarukako kenshi, kandi ivyo turabishima kuko ubona intumbero intwaro ibifise leadership. Ariko rero tukatubirana tukaraba umwihwezo, tukaraba ivyo bintu none biriko birija mu ngiro gute kugira rero tugire ico duterera. Ubwa mbere hoho ico tumaze kubona muri rusange nuko ivyo vyumviro n'ahari vyiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu, turabona neza yuko umengo ico bita leta n'intwaro administration umengo ntibica vyihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro, kuko burya umukuru w'igihugu arerekana orientation, mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategeza kuraba ingene ivyo bintu bareka aravuga vyoja mu ngiro, muri mwe bita mu buhinga bwa tekinike vyoja mu ngiro gute, inzitizi ziri he, tuzobishikako gute, ico bita orientation strategy. Ico rero turabona yuko umengo ntigihuta guca cihuta kugira ibintu bije mu ngiro n'ingoga, kiretse aho tubona hariho gushaka kubona ko hari ibintu ni mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ku ngingo zagiye zirafatwa hagiyemwo no ku bushikiranganje bw'imigenderanire, ubona ko bihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo, hakaba ibiganiro hagati y'abafashe Burundi ndetse n'ingendo iyo turabona yuko hariho ariko rero turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu, haraho nko muri za societe civile, incabwenge mu bushakashatsi canke n'abandi abo bikorera utwabo, kuzana ico bita kuja hamwe kugira baterere ivyiyumviro muri iyo ntumbero nshasha yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu no kurwanya igiturire. Ubundi leta yonyene ntifise abahinga bose muri ivyo, hari abahinga benshi babishoboye bashobora guterera ivyiyumviro mu ntumbero y'iyo nzira. Aho naho nyene turabona yuko turagira. Uravye rero uwo mwaka uheze izo ngingo yoriyana zafashwe, ugacuraba ariho tugeze ubunye ibyo twasha turoreva, turabona neza yuko hari ibintu bigikenewe rero kwicarirwa cane. Bwa mbere urabona ntitwoza turadeha yuko Burundi buza buraguma ari igihugu kivuga ko arico ca mbere gikenye kw'isi, mbere waraba kiri kumwe n'ibindi bihugu byo muri aka karere, ukabona neza no muri akarere ka East African Community ko mu bihugu by'ubuseruko, ukabona ko ibiharuro by'ubutunzi bw'u Burundi biri hasi cane uravye ibindi, nubwo byugoba ari ubwanyu mbwo ukabona ko ibindi bica biburengera cane. Nico gihe ca mvuza makungu FMT maze watoti muri umwaka Burundi nico gihugu tubona ko cane gikenye cane gusura ibindi kw'isi. Urumva ivyo navyo nyene ibintu dukwiye gutangura kwicara tukaraba igituma. Hanyuma ikindi nuko tubona ati ibijanye n'ibikorwa vya leta infrastructure bikeneye ni vyinshi cane kandi ntibiko
dufata umurindi uravye ibigikenewe mu bijanye uravye ibigikenewe mu bijanye n'amabarabara, mu bijanye n'amabarabara, mu bijanye n'ibiraro, mu bijanye n'amabaraje by'amasoko ntangaguvu, amazu akenewe ya leta, amabatima, naho twaravuze tuti province Gitega igomba kuba umugwa mukuru wa politiki, harakenewe ibintu vyinshi, ndetse n'ivy'amastade vyagiye biruka mugabo twumvise ko harakenewe kubaka istade ikomeye cyane yo kwakira inkino mpuzamakungu. Urumva naho ziba zarubatswe ugasanga Burundi ariko baravuga ngo ntibucakira inkino mpuzamakungu. Urumva nk'ico ni turakeneye rero final amastade rero yoba nini cyane ku rwego rw'amakungu. Hanyuma uravye rero na n'ishirahamwe banki nkuru ya Afrika yarashikirije urugero ati Uburundi bukeneye hafi miliyari 6 z'amadolari kugira gukora ibikorwa bita infrastructure byotuma ubutunzi buzamuka. Urumva urabona ko ivy'ama infrastructure n'amaraba ingene vyifashe ari ibintu byo kwicarira. Ikindi naco nuko twaciye tubona yuko amafaranga leta ikoresha ku mwaka budget uyiravye ntitwoyita ko ari budget yo kuzamura ubutunzi cyane, cyo bita budget d'ordonnance. Uyiravye nizo mu mwaka uheze bisa n'ibisusa nkuko vyahora. Mbwamuhiye nk'ibi uravye bikenewe hateza kuba habonetse ka budget d'ordonnance, no kuvuga amahera menshi agira kure ivyo bikorwa ku bwinshi yarondewe. Cyo bita budget d'ordonnance urafashe nk'ajya miliyari 1,500 azotozwa uyu mwaka ashaka usana yahahora. Umva twahora muri ico gihe uwo murindi twari dukeneye haca haba ikibazo kindi ni bitubona vy'umwenda wa leta babaye umurengera. Dushitse uno munsi umwenga wa leta wabaye umurengera miliyari 3,700 z'amarundi, two turashikira hafi 60% y'umwimbu wose. Ndetse uravye amahera atozwa mu gihugu 1,500 miliyari 1,500, tukaba dufise ideni ry'imiliyari 3,700. Urumva ni ideni risumba incuro zibiri zirenga ya mahera dutoza ku mwaka. Tutibagiye ikibazo rero c'amafaranga y'agaciro y'amadovize. Urabona n'ubu kiracaduhanze amadovize ntaboneka, arazimvye, yose biraca subiza inyuma ibijanye n'iterambere. Ikindi ni inflation, ibiciro biduka cyane n'ibura ry'ibidandaza vya nkenerwa, isukari, vy'amasima canke n'ibindi biribwa, amamesa, ibintu by'ibiraya twimbura ngaho ugiye kuraba ibiciro aho bigeze ubunyi bitera vyiyongera cyane. Iki kibazo c'ibiduga ry'ibiciro inflation kirakwiye kwicarirwa gose naco nyene kuko kiriko kirafata intera idasanzwe. Ikindi nuko tuvuga tuti harabaye akigoro ho gushaka gushira amahera mu kugwiza umwimbu mu bijanye n'amakoperative. Mugana uravye ingene bitunganije harakwiye kugira ivyo tunganya mu buhinga nyene vyotunganywa neza kugira ingaruka ishobore kuboneka, kuko zirya miliyari zingana kurya miliyoni 10 ku mutumba, imitumba ni 3,200 ni miliyari 32 z'amarundi. Urumva uravye amahera bayagiyemo muri abo ugasanga bamwe bavuga tuti evaluation ingene vyagenze kuyasubiza niki, ugasanga haracari hagahaze bamwe barayonoye n'ibintu byo kwitonderwa kugira amahera yinjira agenda tume umugambi ushobora kuzana ico bita inyungu mu gihugu, ari vyimburwa vyongeye. Kuko cyo n'ibyo biciro vyoduga gute by'ibiribwa, kandi twitwa yuko hobaye igihe barashizemo ayo mafaranga byobaye vyariyongereye ku buryo ivyo biciro biheza bikagabanuka. Hanyuma ikindi nako nuko ama secteur de relance tuzi uburimyi nyene n'intuze uburimyi n'abakerarugendo tourisme n'ibijanye n'amaminu ubutare navyo urabona ko bitariko birasahiriza iterambere. Naho nyine aho no kuhicarira kuko mwarumvise ivy'ama ubutare bwo ngaha igakara bw'amateriale baheze bagahagarika n'amakontra. Urumva ubutare nabwo nyene bwozamuye, tuguma mu kibazo c'amadovize kandi twita ko twobaye turiko turabushora. Urumva uravye nta na rimwe kwijana burashikira mu bijanye n'umwimbo mu gihugu. Urumva ubwo butare na tourisme urabona iki ntaco irikira
gufasha cyane mu iterambere n'uburimyi n'ubworozi ntiburahinduka ku buryo tubona tuti bwahaye inyungu igihugu haba mu vyimburwa bacakenewe ibi amahinduka manini. Ikindi twovuga ni iki position y'u Burundi buri bamavuga ko Burundi buri hagati ya Tanzania na Congo ushobora kuhakura ikintu mu bintu vyekeye udandazwa mugabo ngira naho kubera ibi byaciyemo vyizi ngwara za corona za covid ubona urudandazwa hagati y'ibihugu rwaragabanutse cyane ku buryo position de plaque tournante kuvuga tuti bajya abantu baza kugura ibintu i Burundi bajya abantu baza kugura ibintu i Burundi hamwe nka Bujumbura ahubwo yo ciba nk'umugwa mukuru Bujumbura mu isanzwe yo ciba nk'umugwa mukuru w'ubuseruko bwa Congo n'uburengero bwa Tanzania ugasanga umuntu arahubukiye mu bijanye navyo n'intwari bene urwanya igiturire hariyo ingingo zafashwe mugabo n'ubu zaduteye impungenge ati turwanya igiturire mugabo bushikiranganje bwari bujejwe burahavuye za nzego zari zihaye brigade n'amaparke n'ibiki birahavuye hanyuma turaca tuba tuti none ubu none inzego zifise ubuhinga neza bwo gukurikirana ibintu nizi aho turafitiye impungenge kuko utusanga n'izindi nzego nka zirya za zisentare yubahiza amatungo ya leta Cour des comptes ubugenduzi bwa leta Inspection Generale de l'Etat aba ombudsman buzo nzego burabura neza ico ziriko zira inguvu zifise kugira zihangane n'ivyo bibazo zifashe leta guhangana n'ivyo bibazo.